Niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nk'akaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mu gihugu kibanyi c'Ubuganda, mu gihugu kibanyi ca Kenya na Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 21 z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye hatana kamwe kavuyemwo. General Alain Guillaume Bunyoni yaburanye uno munsi mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ese vyoba vyari vyifashe gute kw'ibohero rikuru rya Gitega? Ese yoba yaburanye ku kihe caha? Ese imyanzuro yavuye muri urwo rubanza yoyo yoba iteye gute? Ivyo vyose ni ngaha kuri ino mboneshakure, ntuje kure, utegerezwa gusa kubandanya ubana natwe. Ntarakugezako iyo nkuru ku buryo buramvuye nyene, ntunyemerere ngugezeko iyi nkuru ivuga ko igisagara ca Bujumbura kigiye kwakira inama ya mbere y'abarongozi b'ibisagara n'amakomine muri Afurika y'ubuseruko ku civugo kigira kiti gukomeza imigenderanire n'inzego zegereye abenegihugu mu mugambi wo kwinjira mu muryango wa Afurika y'ubuseruko, guteza imbere ibisagara n'amakomine harama kandi adakumira. Mw'itangazo ryo kuri uwa 21 Mukakaro 2023 ryasohowe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Martin Teretse, igisagara ca Bujumbura kizokwakira guhera ku wa 9 gushika ku rya 11 Myandagaro 2023 inama izohuza abantu bashika 500 bava mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko n'ahandi. Muri abo hakaba harimwo abarongoye inzego zegereye abenegihugu ku rwego rw'amakomine bava mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko, abaserukira amareta, abaserukira ibihugu vyabo, abafasha mu migambi y'iterambere, abakozi ba leta n'abikorera utwabo, tutibagiye abahinga n'abazotanga ivyigwa bo mu karere no ku mugabane wa Afurika. Umushikiranganji Martin Teretse akaba yamenyesheje ko intumbero y'iyo nama ari ugutanga urubuga rw'ibiganiro no guhanahana ivyiyumviro mu barongozi b'ibisagara n'amakomine mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko, kugira biyemeze gukorana n'umuryango n'amareta y'ibihugu ku vyerekeye gukomeza umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, kugira ngo banyarutse kwinjira vy'ukuri mu muryango wa Afurika y'ubuseruko no mu mugambi w'isi yose werekeye iterambere ridakumira. Mwomenya ko umukuru w'igihugu c'Uburundi hakaba n'umukuru w'inama y'abakuru b'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko azoba yitabiriye iyo nama, akazoshikiriza ijambo abatumire ku wa 10 Myandagaro 2023, umunsi wo kwibuka umunsi ngarukamwaka wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu muri Afurika. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ngujejeko mu ntango z'ano makuru, nuko uwu munsi General Alain Guillaume Bunyoni yaburanye ari mw'ibohero rikuru rya Gitega. Umutekano w'ibohero wazindutse ukingiwe bidasanzwe. Igifyo c'abapolisi cari gikikuje ibohero, ibikorwa vy'ibohero vyiriwe bisa n'ivyahagaze. Sentare Ntahinyuzwa yarije kuburanisha General Alain Guillaume Bunyoni ku bijanye n'uko yobandanya kuburana apfunzwe canke akaburana yidegemvya chambre de conseil. Bunyoni yari yarunguruje ingingo ya mbere. Vyitezwe ko ingingo ya sentare izosohoka mu masaha 28, ariko nta gishasha citezwe. Inguvu leta yasize mu kubakira agasho kadasanzwe zirerekana ko leta ya Ndayishimiye ititeguriye kurekura Bunyoni. Abasangiye dosiye na Bunyoni bo bari baburanishijwe ejo muri sentare Ntahinyuzwa i Bujumbura. Abo nabo ni Colonel Desire Uwamahoro, Colonel Samuel Destino Bapfumukeko, Kome Niyonsaba, Merekiade Nduwimana n'abashoferi babiri ba Bunyoni. General Alain Guillaume Bunyoni akaba akurikiranwa ku vyaha 5 birimwo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, gutunga ibirwanisho atarekuriwe, kubangamira ubutunzi bw'igihugu, kwiha inyungu hatarekuriwe no gutuka umukuru w'igihugu c'Uburundi nyene hariwe Evariste Ndayishimiye.
nayo kandi womenya ko kuva kuri uwa 21 z'ukwezi kw'indwi 2023 igitoro cadugijwe igiciro mu Burundi. Kuva kuri uwa 21 z'ukwezi kw'indwi 2023 ivy'ibiciro vyifashe uku: mu gisagara ca Bujumbura esanse ivuye ku mafaranga y'amarundi 3,250 igiye ku 3,985 mu mafaranga y'amarundi. Mazutu ivuye ku 3,450 mu mafaranga y'amarundi igiye ku 3,795 mu mafaranga y'amarundi. Peterole ivuye ku 3,150 mu mafaranga y'amarundi igiye ku 3,739 mu mafaranga y'amarundi. Iri duzwa ry'igiciro c'igitoro ryoba ari rizotuma kiboneka k'abakizana ubu bazokigurisha ku giciro kijanye n'ingene ifaranga ry'amarundi ryataye agaciro ugereranije n'amadolari. Twandikire ingene uvyumva unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu bindi kandi nuko mu Rusaka imwaro abahora bitwa ba Ntahonikora ubu barafise aho bikora. Abo nta bandi ni abakenyezi 186 bahurikiye mu migwi 44 yo kwiteza imbere, bafashwe mu mugongo bakongera bakigishwa, bafashwe mu mugongo barongera bigishwa kwitunganiriza imigambi mito mito n'ishirahamwe mpuzamakungu PNUD bifadikanije n'ishirahamwe Kazoza Keza. Muri rusangi uwo mugambi wafashije kwiteza imbere abakenyezi bagera ku 3,300 mu makomine 3 y'intara ya Mwaro ariyo Ndava, Nyabihanga ndetse na Rusaka. Arakaza na DG umwe muri abo bakenyezi akaba avuga ko imbere y'uko baronka ubwo bufasha bari bakenye cane babeshejweho no guca ingero gusa, ariko ngo kuva aho baronyejwe uburyo bw'amafaranga ndetse n'amatelefone bakanigishwa kwitunganiriza imigambi bahereye ku mitahe mito cane, ubu ngo baradandaza bakaronka inyungu bakongera bakariha n'amatagisi. Na DG akaba amenyesha ko mu kiringo c'amezi 6 yavuye ku mutahe w'ibihumbi 17 mu mafaranga y'amarundi, ubu akaba ageze ku mutahe w'ibihumbi 50 mu mafaranga y'amarundi mu rudandazwa rwiwe rw'ibijumbu. Co kimwe na Ndayisaba Gloriose wo ku mutumba Kundusi muri Rusaka arakenguruka ko ubufasha baronyejwe bwagize impinduka ku buzima bwabo. Hagati yaho ariko ngo ibitungwa bigizwe n'impene n'inkwavu baronyejwe vyatumye baronka amase yo gutabira imirima yabo ndetse bagashobora no kubidandaza. Musitanteri Kaneza Karine arongoye komine Rusaka arashima umwitwarariko wakozwe n'ishirahamwe PNUD na Kazoza Keza. Amenyesha ko ivyo abo bakenyezi bakora bituma amafaranga yinjira mu kigega ca komine biciye mu makori n'amatagisi bariha. Ngo iyo vyagenze neza uwadandaje arashobora kwinjiza ibihumbi 3 vy'amafaranga y'amarundi ku munsi. Nayo Ange Muyubira atwara ishirahamwe Kazoza Keza ryigisha abo bakenyezi ivyo kwitunganiriza imigambi mito mito, wavuga ko imigwi bahurikiyemwo yugururijwe amakonti muri za microfinance kugira ngo bashobore gukora urudandazwa rwabo neza. Amenyesha kandi ko hariko haraherahezwa ibijanye no kwandikisha iyo migwi y'abakenyezi mu kigo Anakopu kugira ngo bave ku rwego rw'umugwi bashobore kuba abakorera urudandazwa rwabo mu gihugu cose, baronke inomero n'igitabo ndangamudandaza maze bazoheze bashike ku rwego rwo gusaba amadeni mu mabanki akomakomeye harimwo n'ibanki y'abakenyezi BIDF. Ese iyo nkuru murayumva gute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu gusozera ano makuru nunyemerere nyasozereze kuri iyi nkuru y'umubabaro inateye agashavu ivuga ko hari umuntu w'umugabo yaraye yitavye Imana mu Gahera muri karitiye Magarama komine Gitega akorokeye mu kazu ka surwumwe. Amakuru atangwa n'abenegihugu bo muri iyo karitiye akemezwa n'abagenzi b'uyo yahitanywe n'iryo sanganya, avuga ko uwo mugabo yari ajanye na mugenzi we basanzwe bakorana ibiraka bitandukanye, bahamagawe n'umushoferi yatakaje uruhusha rwo kugendesha imodoka arivyo bita permis de conduire muri ako kazu ka surwumwe hasanzwe aba kugira barumukurireyo. Uwo yitavye Imana yamanutseyo hafatiwe ikiziriko na bagenzi we, mu nyuma bagenda baravugana
mu nyuma bamuhamagaye bumva ntiyitaba baca bagira ubwoba bariruka abajejwe umutekano baciye banyaruka kumukurayo ariko basanze yamaze kwitaba Imana uwari yamutumye ico gikorwa nawene yaciye ahunga abajejwe intwaro bikeka ko uwo yitavye Imana yoba yabuze impwemu bagahamagarira abenegihugu kwiyubara mu bikorwa bakora kugira ntibakore ivyo badafitiye ubushobozi bishobora no kubahitanira ubuzima